ivyo bigo vy'igororero ry'umutima ni nka kujya ko muri foyer de charité. Burya muri foyer de charité ni ikigo kimwe c'igororero ry'umutima, ukabona warasinzikaye, waramaze kuba nk'uwamugaye, irukira mwene ivyo bigo vy'igororero ry'umutima barabe ko bogupfupfahariza, kandi kubera ko Imana ishobora byose, Imana izogufashiriza ngaho nyene kugira ngo usubire ku muntu, yangeso mbi yahora ikuganza uyitsinde kubw'ubukomezi bw'Imana. Bavukanyi, ijambo ry'Imana riheraheza ritubwira urukingo twofata. Niyo mpanuro ya kane, urukingo twofata kugira ngo twoye kugira iyo mitima itimbira mu ngeso mbi ikazotubuza gushobora gusanganira umukama igihe azogarukira. Yezu avuze ati, ni mwame mugavye rero kandi mwame musenga imisi yose. Ibintu bibiri umuntu avyumvirije womengo ntibigoye, kwa mugavye no gusenga imisi yose. Nuwoba atumvirije inyigisho y'uyu munsi cyangwa yumva ijambo ry'Imana, afunga agenda atwaye ivyo bintu bibiri, ngo ni mwame mugavye kandi musenge imisi yose. Kwama tugavye, kwama twarikanuye, kwama tugavye nukwama uzi ko uri kiremwa c'Imana, kandi ko nk'ikiremwa c'Imana uri magara make. Gutyo kumwe kuba ufise umutwe muto awurinda uruguma, ukama ufise ubwirinzi, ubwitonzi, ukamura umuntu azi kwigengesera mu bishobora byose kuguta mu rudubi. Uko niko kwama warikanuye, uri maso, ntiwiyibagire, kugira ngo ntihave hagira ikiguca mu ryahumye ngo gifutanye ubuzima bwawe bw'umutima. Ni wamugavye, wame warikanuye mu vyo ukora byose, aho uja hose, mu vyo uvuga, mu vyo wumva, wame warikanuye. Umenye kuri kiremwa muntu, kandi kubera kuri kiremwa muntu wiyanjanjwe ko shetani gufatira mu magara make yawe nyene nutamugavye, ukamuzi kuri kiremwa c'Imana. Ariko kwamugavye, kwama wigengesera byonyene ntibihagije, ntibikwiye. Turakeneye iki ca kabiri batubwiye, kwama dusenga, kugira ngo tugumane n'Imana mushobora byose, kandi tugume tuyisaba mutima mweranda n'ubukomezi bwo gutsinda sekibi.